batangwe kuduhembera abajoueur nanje nari ndimo nkubwiye amahera baduhemba wakwiruka kumbe nona wariye ku ifaranga ryo gukina apara ryo ifaranga ryo gukoca iminsi mike sana ibyo ndiko akubwira bya 74 5 niho batanyine yabaye vitalo ayo Manyema yitwa fantastique. Manyema ari equipe y'abantu abakongole bavuye muri Manyema. Manyema sikure cyane yo nga nyuma hirya misozi ubona. Manyema habari benshi cyane nga nibo banakora muri ya benshi nibo bakora muri ya societe yo kukivuka yitwa CFR. Kera yitwa CFR. Chemin de compagnie de chemin de Grand Lac. Baba ngaha n'ubu baracyatuye ngaha bamwe. Iwabo ine Burundi habaye iwabo. Nibo benshi batuye mu bwiza hari atanu murundi wahaba atanu bundi bwo hari abakongore gusa hama hari equipe yitwa Jeka Jeunesse Catholique yari equipe y'abakatolike isponsorisé ni washaka ifashwe na ziriya Saint Michel Cathedral yari equipe y'abakatolike hari iyo bita nuze Gillette ifite mwene wabo mutoyo wabo witwa Wireless. Izo equipe zari zaba musulman, communauté musulmane. Bon, hari zindi za dynamique Burundi Sport. Hari Prince Louis ugasanga ni nk'abantu bava nk'imurambya. Ba communauté yabo iri ngaho ifite equipe. Presque equipe zo hari equipe ya entente sportive ya entente kibaho nubu hari equipe y'aba grec yitwa entente yakina muri première division hari Sabena iri ya SN no munsi SN Brassers irya yari fite equipe y'abantu bakora muri Sabena nabo bari bafite equipe kina muri première division harimo abazungu benshi donc urumva yari ama equipe y'ama communauté bakorera abazungu nyine batanguye championnat n'iri ya stade AFB amakipe ariyandikisha aratangura championnat ari komeye cyane cyo gina n'igitora umupira inyuma y'igori ndi umwana muto vraiment ariko byari biryoshye kuva muhira ukagenda abajandarume bakagukubita kurira urukuta ukinjira ukarindira ko umupira uhera kugira ngo ujye gutora idrapo byari bituryoheye icyo gihe twara abana icyo championnat iratangura petit à petit buko bigenda bitera imbere batangura kurondera uburyo bwo gukora nk'iyo RFC ntangire kuri yo kuko ari yo nzi cyane iyo biko ari Vitalo Actuel iyo RFC ibona sponsor yande ya Bata ni compagnie société yakora ibirato barakora ibirato cyo gihe birato byiza n'amabuso bo bari bakoranaga n'abandi bo hanze y'abazungu iyo societe rakora ibandanya no gukorera ngaha mu gisagara n'ubu kuri Shanike hari ikibatima cyabo bo bakora Bata irayifata entre temps bari bafite batoyi babo nabo bitwa bafite Arteco mbere yo bitwa Arteco nabo baronse sponsor mutoyi wa Bata baronse sponsor ya Arteco yari izini ikora amatole ziri ngaho zironse sponsor hatangura haza Manyema ironka sponsor ya Toyota garage Toyota bayita Toyota Fantastique burya yitwaga na Toyota ya Fantastique Manyema Fantastique Toyota ama sponsor atangura gutyo iriya yitwa Wireless Gillette yitwa ntuza yaje kuhindura izina yitwa BP iriya BP British iriya essence nibo babafashe mu mugongo yitwa BP imi championnat ikomeye cyane bari banakomeye rwose BP donc ama equipe aronka utu sponsor gutyo ava mu bintu bya individualisme bajya mu masosiyete abahungu barakomera uko bigenda byavansa gato nk'iyo Bata
yaje kugira fusion n'iyindi ekipe yitwa ndayibuka mu mwanya bagira fusion bava kuri bata bitwa Vitalo kubera iki Brarudi yari ikoze ifanta eau gazeuse yitwa Vitalo ya Gillette yitwaga BP iva kuri BP ijya kuri Inter kara kayoga kitwaga Inter kari kanaryoshye n'agasomyi ko ndakazi nabo kuko bari baziproduce ubu ari nshyashya bati barya abantu ari amakipe arakomeye abantu barayakunda reka tubahe sponsor bitwa aya mazina Gillette yitwa BP yitwa Inter Vitalo plutôt nuze bata yaje kugira fusion niyo ekipe nakubwiraga bitwa d'abord espoir ibaho ndakubwira ibintu byo muri 75 bagira fusion bitwa espoir ntibakinnye n'umwaka umwe ntuzikira bafata rero Brasserie iyi ekipe yitwa Vitalo Vitalo donc zaronse sponsor ikomeye izwi kushika no munsi yari iyo ya bata donc Vitalo actuel na Interstar FC yaje kwigaburamo kabiri ariko Inter yarako kayoga na Fantastique nayo manyima ba sponsorisé par Toyota bagenda rero gutyo n'ayandi ma equipe agenda abona du sponsor twa za BCB gutyo umupira utera imbere quand même ariko nizo twita sponsor ntabwo byari ibintu bikomeye tuba dufite nka sponsor twebwe ya Itema iriya izindi ikora ibintu ze byo kubaka Itema yaduha equipment byari ibintu bikomeye ko na izo equipment zari nziza cyane ikindi batangwe kuduhembera abajoueur nanje nari ndimo nkubwiye amahera baduhemba wakwiruka kumbe nawe wariye ku ifaranga ryo gukina apara ryo ifaranga ryo gukoca iminsi mike sana ko naciye ngenda yari amahera ibihumbi 5 nibyo babahemba niyo yari salaire mensuel y'umujoueur aho hari mwaka wajya sibyo ndiko akubwira bya 74 75 niho batanyine yabaye Vitalo ayo mazi urumva rero bace bakaduhemba udufaranga ariko ayo mahera nayo ntugire yari make harya abajoueur bibera mu mazu ya 3000 francs ya 2000 francs mu bwiza chambre zizigeze zigura ama 80000 icyo gihe yari 4000 ari nziza cyane yari ifite na salon ugasanga ni 5000 sponsoriza gutyo umupira utera imbere urakomera ariko ntibyabandanyije niho byanapfire ko nta bandi babandanyije ngo bafate equipe vraiment mu mugongo bafata ama equipe mu mugongo niho rero umupira wagiye utangura gusubira inyuma abajoueur beza bavuye ino bariko barakina ino ugasumva ngo bagiye mu Rwanda niho bahereye kujya mu Rwanda bitangura gutyo iba movement yo kugenda nyine kocha uvuze yuko ariho byatanguriye kubona ko imigwi ibura abantu babafata mu mugongo ntangura guca nibaza mbega ntibishobora kuba ari abantu bari mu migwi yo mu Burundi mu mupira w'amaguru mu Burundi bo batagize uruhara rwo kurondera ababafata mu mugongo bigatuma abo bantu bavuga bati ko bana ko bataturondeye reka twe twihorere kuko nabo ntaco bari ko baronderamo cyane cyo tumubaza kubarondera hari aspect ibiri navuga ibyo nibyo quelque part ko abantu ntabwo bamenye gushaka sponsor ngo bamenye ingene handi bakora muri football twari aba amateur bateye isoni twari tukiri hasi mu mitekerezo bafite tugize gutya ama societe akadufasha twakoreye amakipe akomeye vraiment ibyo ntibigeze babikora ntibabikoze na niyo mpamvu umupira ukiri kuri niveau hasi kuko ntawe ugize abitekereza ko nube ibyo turiko turavuga ubu nyene tuko turaganira nizo za Vitalo twitwa Vitalo Brasserie ntugira hari kikidu biba byahagaze kera abantu nivyo ntibigeze bagira effort yo gushakisha kuvuga ngo turonke ama sponsor nicyo cyatumye n'ubu tudatera imbere sinzi hari ikindi warumbaje kuri hari ikindi narimvuze kesyo muri no mwanya nyene narimvuze nti kuba abo bantu ba imigwi
idafisemwe abantu bashobora kuza kurondera ama sponsor tugasanga komite zituzuye ubujejwe ku marketing ugasanga mu mugwi nta urimo ntibishobora gutuma byo imigwi ibura izofashanyo ugasanga ntiyifashe neza. Urumva nyine ntibyagiye mu bantu mu maraso y'abantu babone ko ari business. Football ni business. Nubu tuvuga atamahera ari mu ntaho tuzoja ndakubwiza ukuri. None ubona nk'ubu dufise abajoueur bangahe hanze. Dufise aba-entraîneur bangahe kandi bize ngaha bafite ama diplome yo ngaha kandi benshi natwe dukeneye bari hanze. Kuko nta mahera arimo. Ntawo kunyegeza ukuri nta mahera araja mu mupira ngo dutere imbere. Abo bantu rero ntibabigize babishyize hejuru ngo barondere. Umumenyereza nivyo uratubwiye kuvyerekeranye n'amakrebe mu bisanzwe. Turashaka kumenya rero ko mugwi serukira gihugu w'ico gihe mwiyo myaka yanyu ugeranije no mugwi serukira gihugu wa kino gihe niho ubona hari umupira mwiza umupira uri mwishaka. Ego kera barafite ishaka n'umupira mwiza ariko abandi bari baradusize. Ubu turi muri equipe turi muri football moderne hari ibintu byinshi cyane byahindutse byinshi. Uko utanguje kuri entraînement ugakurikiza kuma ingena bakini bakina umupira. Uwa kera n'ubu sicyo kimwe. Kera bavuga uri umudribbleur ni exemple nguhaye ukaburi ngaho ukadribura tere yose bagakoma amashi naho utatsinda nta kibazo. Ariko no munsi si ivyo no munsi victoire ntibitwaye nabi vraiment amakipe zino ntizigize zitwara nabi. Bagiye gukina mu mahanga muri za Tanzania baratsinda Tanzania aha ikongo hafi za Bukavu twarabatsinda mu Rwanda uko nyene twari dufite abakinyi nuko competition d'abord faut kumenya ko competition itari yatangura mu Burundi. Izi Coupe d'Afrique ubona tuzitanguye muri 72 niyo match za mbere dynamique ya Kenya equipe ya Congo Brazzaville 72 abandi baratanguye muri za 50 combien urumva. Donc rero ivyo bintu byo kujonderera ama sponsor ama club ngo atere imbere ntabwo byigeze bijya mu ba dirigeant ngo babone ko nayo ari business nk'izindi. Yego ni icyo cyonyine cyabuze. Ndiko ndavuga ro kumugwi serukira gihugu mbega umugwi serukira gihugu wubu n'umugwi serukira gihugu w'ico gihe mu myaka ya za 75 78 mu 80 canke nta mbere gatoyi mwe mubona itandukaniro riri hehe ugerageje kugereranya? Itandukaniro au point de vue technico-tactique kuvuga ibintu byerekeye umukino umupira abubu naho ata ngufu nyinshi bafite naho ata buryo bwinshi bafite ko umupira barawuzi bakina umupira ukabona hari fond no kuvuga hari ikintu uri kurabona kiriko kirakorwa. Kera ari individualisme umuntu wese yarakinaga uko abizi ashobora kudribura nabikubwiye akadribura tere yose bagakoma amashi. Hari abahungu hari abantu bafise amafrappe amatire baramena amapoto kera yari amapoto ya amboa barakubita abitwa bakitonsa bakalume bara abantu bafise bakituje abantu barafise amashoti ikubize kuri poto yaragenda baka ya amapoto amboa bari afite amatala yari individualisme nta mupira uvuga hari aba dribbleur nicyo twaje kurabugira ko watahunezerewe muri ho murakomanta za dribble za wa mukini ariko ntimwibuke ko peut-être mutanatsinze. En fait yari plaisir nta esprit ya competition yari yajamo. Ubu rero c'est différent. Ariko nabana bubu rero umupira wo barabuzi kandi ni entraîner bafize umupira ugezweko uwabafasha icyo kintu wabafasha abana bo ngaha vraiment bivuga ko no myaka itanda turi imbere kuko urabye generation dufise ubu nabana bato cyane bato ko urabe ugize moyenne nko 400 joueurs bakina muri première division bashobora kuba narengaho gato 480 à peu près 480 urabye nka abarenze imyaka abashikana imyaka 25 25 ntibarenga 20. C'est-à-dire que dufise abana entre 17 no muri Vitaro dufise abana bafise 17 ans 17 uza kuri 22 nibo buzuye muri champion. C'est-à-dire que ni generation nshasha ama generation yaragiye maze kumenya jewe ama kipe ya Vitaro imyaka ni 10 presque 4-5 fois barengana.
Kocha turashaka rero tubwire kuri iri terambere ry'umupira w'amaguru uri kuravuga ko riri ajuru dufate kari vyiza mugabo tukabona umupira ngaha mu gisagara ca Bujumbura uri kurasubira inyuma tubona umupira uri kuraduga mu ntara zo hagati mu gihugu mbega nkamwega nk'abamenyereza mubibona byo biva kuki nigiki cyo bakibuze muri no migwi yo mu gisagara ca Bujumbura nigiki cyabonetse mu migwi yo mu hagati mu gihugu icyabonetse kandi kigaragaza nuko bafise abarongozi bafise abantu babari inyuma bafashe decision bati umupira ntutegezwa kuguma mu gisagara hagati muri Bujumbura natwe ngaha turafise urwaruka rushoboye gukina umupira batereka tubafate mu mugongo kandi byararyoshye kandi byiza kugiye nk'ukura mu match Gitega ukaraba match nuze Ingozi kaje Makamba naho muri za Rumonge n'ahandi hose hagati barazamuyinga barakina barerekanye ko ari ubushake donc nivyo twavugaga n'ubu habaye abandi b'ubushake twagira amakipe udakorako urumva rero vraiment muri intérieur politique yo kujana umupira ruguru no kwankuraja les jeunes mu baruguru twavuga ko ils ont réussi bari kabisa nk'uyu mwaka zo muri intérieur nizo zo bizambere biramaze kugaragara yaragaragaye ni ukwerekana ko barazishigikiye kandi sabo gusa ngo ni gouverneur ngo ni ministre ngo ni yoya ngo ni honorable asi ivyo sibo bonyine nabo nibo bishobora mugo uzorabera urya rwaruka irya population iza kuri stade yo muri intérieur barabasensibilije babashize mu mutwe ko bategezwa gufasha equipe zabo naho bo konta naho bo harura gusa mahera binjiza muri match kuri ma stade yofasha imirwi abi Bujumbura ivyo bintu ntabwo babirimo natwe vital tuvuga ngo turafise public kurusha amakipe yose y'Ubujumbura iri Burundi benshi ntibaza baje kuriha ngo amahera itike bayo gufasha umurwi ahubwo baza kurondera ingene binjira kwa gusa nibo benshi ari bona stade ngo yasaze wajya kumvuga ngo twabonye miliyoni imwe abandi baronka 10 million 15 million nk'Igitega za Makamba bo babacu baza baje kutrisha baje kufroda ngo binjire kwa gusa numva nta rukundo rurimo niyo mpamvu ruguru iri kwira tudepasa iri kwira turengana ngira umaze kujya kuraba match aho ruguru babonye ingene binjira nta fraude baza baje kuriya kuko bazi ko ari amahera zofasha imirwi yabo yego kocha none mbega turabye tiko turagira ku musozo wa kino kiganiro nigiki ubona imigwi yokora abarongozi b'umupira w'amaguru bokora kindi inyuma yuko ho bose ama sponsor birumvikana ndetse nikiye gikorwa kindi ubona gikwiye kuja muri uyu mupira w'amaguru kugira ngo umupira w'amaguru bandanye nawo utera imbere havuye iyo sponsor kuko sponsor ashobora kuboneka muri kaboneka ahatari ahabuze ibindi bon ntibyoroshye mugabo birashoboka icyambere nuko batagomba gucika inguvu bategezwa kugumiza gukora kubandanya bakora ariko ntibibagiye ko bategezwa gushaka iyo sponsor ikindi nuko baca kuri federation kuko ariyo nzira abarongo ya ma equipe niyo nzira yo nyene bacaho yama nama yose bagira bakongera bakabwira urongoye federation ubu yarabishoboye mugabo turumva ko ngo atazobandanya ashobora ngo kutabandanya arongoye umugwize ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ariko yarabishoboye yaragerageje ntacyo atakoze abandi n'abandi bazamusubirira iriya nzira yo kujya uciye muri federation ukajya ugasaba muri leta bakongera iriya loi ya sponsoring bari barayitoye muri parlement noneho bakayishyira hejuru bari barayivose byaraheze niko twumvise bakayishyira en vigueur bakoblija no gusaba ari ama societe menshi naho zaba ari societe zitatu zifatanyije umurwi umwe ntacyo bitwaye ariko baba barafasha urwaruka kuko sina football yonyine nazira equipe za basket za volley n'urwaruka bakasaba izo sponsors zikabafasha nabo nta yindi voie de sortie dufise kuvuga ngo abantu batunze equipe ngo bagire gute ntacyo bakora ndakubwiza ukuri aje ngaho atashaka kugura n'ibirato byo bakinyi
ati na mayo gakinisha mayimwe erezuma ko federation isigaye duha mayo gasanga urakinisha mayimwe umwaka ugahera no gusaba rero kuba ntibacike ingufu bace kuri iyo nzira ya leta kubera ama sponsor leta irashoboye kubasabira ama sponsor byoroshye nkaho wewe umuntu wogenda uvuga ngo je ntwara naka equipe naka ngo ni mudufashe si benshi bavyumva ariko ku nzira ya leta babivuze buke buke bakabumvisha impamvu bigaca nko muri ministeri muri ministeri no muri gouvernement parlement yari yavosiyo none babe basabye ntibashobora kubankira bakafasha nawe zaba ari societe zine zigafata umugumwe nta ngorane twokora kandi umupira hoteli imbere niyo mpamvu ubona abajure bacu ubu turiko twicaye tuvuga uharuye abakinnyi bari mu Rwanda ni benshi cyane muri Tanzania ubu nibo bakoze amakipe ya Tanzania abo bantu niyo banagarutse mu mugwi serukira gihugu rimwe nemwe gusanga atakibanza banaharonka ego kubera ntugire ngo umupira wabo ngo sikukomeye cyane bo barashyira mu buryo umujure ngaha ukumva ngo ahembwa amahera 100,000 ibihumbi 100 cyangwa naho washyira kuri 200 aho iruhande mu Rwanda agiye ukumva arahembwa 500 by'amanyarwanda 800 harura ati nzotunga umuryango wanjye Bujumbura nzori inzu abana bazokwiga ntiyoreka abishoboye abonye moye ntiyoreka icyo rero ugomba gukora vuba batageze gukora mbega tugarutse muri kahise kawe nuwuhe mukinyi mwakinanye ubona ati uyu mukinyi muri kahise kanje yaranyemeje yakoze ibintu byiza cyane umwe ni twoba twarakinanye jewe ni kera cyane kuko abo twakinanye nta numwe benshi baranagiye Imana arabahamagaye mugabo icyo gihe twadufise vraiment abakinyi beza cyane kuri gihe cyacu ego vraiment dufise abakinyi beza hari nk'umukinyi nuno munsi akiri coach hano yitwa Kamurani nuze ajebe numumenyereza nubu uriya muhungu yarakina umupira ukanezerwa yego yari umukinyi mwiza vraiment yarakina umupira ukumva uranezerewe kocha ni yihe match wakinye wo kumva ati iyi match inyuma yo kuryoherwa na victoire nayirose mugona nayikoreye ikakunezera cyane oya nta competition nakinye no muri bata maze kujamo nakiri iminsi mike ncandagenda kwiga ncandagenda ko nagiye championnat igeze hagati donc nta aho nanezerewe peut-être ni muri interscolaire ariko muri championnat zo muri federation hano iwacu sinigeze vraiment mvuga ngo nakinye match ya hatari ngo nanezerewe ya nakiri mwanya muto cyane muri première division ncanja kwiga nk'umumenyereza serukira gihugu umugwi serukira gihugu ndetse ukongera kana umumenyereza w'imigwi itandukanye yaba mugumo aha mu Burundi canke se hanze nuhe mukino wakinye ukavuga ati umukino ndawibuka sinzofo ndawibagiye urumva kuri karriere y'imyaka 30 hari byo byinshi ntibuka mugabo hari ibintu byashitse umuntu akanezerwa nko muri karriere natwaye za sekafa zingahe zibiri imwe mu Burundi indi mu Rwanda yego na parvenu kujya muri Coupe d'Afrique finale ya Coupe d'Afrique muri 92 contre Africa Sport naho badutsinze mugabo kugira ngo ugire iyo etape yo gushika muri finale ya Coupe d'Afrique ntibyari byoroshye kandi icyo gihe amakipe yaranakomeye afite n'abantu bakomeye cyane yego nibyo byaranezeye ko nangera ngaho ubundi ni bisanzwe ngaha muri Vitaro tumaze gutwara par exemple nka coupe zose organize mu gihugu zishika muri 18 niba ntihe 20 ndavuga na mama cha mwamwe ugasanga nk'umwaka umwe utwaye coupe zine byarashitse kenshi tugatwara coupe ya championnat coupe du président super coupe usanga tuzitwaye nk'imyaka ine ikurikiranye yego ibyo byaranejeje naho ari byinshi cyane ku rundi ruhande turabona ko abamenyereza mwe no myaka babaye beshi nivyo bariko barakora mugabo mwege mu bikoze umwanya muremure kandi murabona ko hari ahantu mwageze naho mwagejeje abandi bantu nikihe gikorwa nirihe banga mwakoresheje mubona ko abandi bamenyereza bashobora kuzokoresha bokoresha kugira ngo bageraho mwageze ndetse banarengerezeko icyambere no kubwira nuko mu buzima bw'umuntu abantu bateye kwinshi ntabwo twese tumeze cyo kimwe umuntu wese afite ingabirano Imana yamuhaye mushobora kwigana mu ishuri rimwe wowe wa mbere jembo wa 10 wa 20 hama mu myaka yatuhejeje amashuri wowe ukaba ministre je nkaba ndi umukozi wo mu biro komsa mugabo hose
kuhashika harimo conduite iyo umuntu wese ngene akura n'uburere bw'imuhira ariko ikiri hambaye kiri hejuru ibyo n'amashuri ndakubwiza ukuri uruvuga ngo jewe ndi umumenyereza w'umupira ndi mu entraîneur utaraciye mu ishuri biragoye kuko harimo muri entraînement dukoresha harimo part nini cyane ya pédagogie c'est-à-dire kwigisha abantu bize ibintu byerekeye na pédagogie barafise avantage kurusha ababize ibindi naho hari aba entraîneur bafite amadon don rero ntikurikira cyane ngo ni ishuri ariko ni bake cyane utaragiye mu ishuri ngo ujye nk'ibi twiga mu ngo na stage uwo yiga gute utize urafata igitabo cy'igifaransa ugagira gutya kugira ngo uparvene kubivuga mu giswahili cyangwa mu kirundi nuko uba warize rwa rurimi rugusubiriramo ibyo ujya kwigisha kote rero yo kwigisha nayo ni ikintu gihambaye kuko urafata abana ekipe y'abantu 25 bose bafise ingene aho bavuye ingene barezwe abantraîneur babaformiye mbere yuko bazi wawe ugasanga nta numwe ahuje nundi akazi kawe kakaba rero byo nakubwiraga bya pédagogie bya psychologie yo kumenya ingene abantu 25 ubakanaliza ukabashira hamwe bakagira esprit imwe cyane gihe cyo nshingira ni esprit de gagner kugira ngo ugire esprit de gagner so kuvuga ngo mugiye gutsinda oya il faut kwitravailler esprit so umuntu rero wese ngo ni entraîneur yo bikora Ego. Harimo difference. Mu kurangiza kino kiganiro murumva ko abakunzi ba Black TV tuba tubafitiye ibintu byinshi dushobora kubashikiriza murumva ko tugenda twegera abantu baciye mu mupira w'amaguru baciye mu nkino zitandukanye ndetse abantu bari mu madomene atandukanye kugira ngo tubabwire byinshi mushobore kubibona ibyo mutamenye hari nivyo mushobora kumenya kubera mutari mwara rose mwanye kubimenya mukaca mumenya kino gihe muciye kuri Black TV cyo tubasaba no gukora subscribe ndetse mugakora kugakengeri gakurikira kari imbere ya subscribe hanyuma mukaca mukora like ndetse na share y'ibiganiro byacu bikandanye bibashikira aho muri hose. Ikibazo ca nyuma shobora kwibaza ndetse nkanabaza no mumenyereza Kanyenkore kazoza kawe muri no mupira w'amaguru ubona kozoba akahe imbere inyuma yuko uzo umaze guhagarika ibyo kumenyereza we wifuza kuzoca uba iki? Urumva biriko biraza buke na ngiye kumara umwaka ntamenyereza directement kuri terrain ariko kocha naho utamenyereza turabona ko menga ijambo ryawe ni rinini hajya muri Vitar birumvikana ntabwo navuye muri equipe entraîneur turi kumwe cyane n'umuhungu wanje ama decision afatwa tuyafata hamwe byose turacabikorana no kuri entraînement turadiscuter ama entraînement twokora mugabo icyo mvuga ngo sinzoguma ndumu entraîneur hazogizaho nduha kandi biriko biraza imyaka bibaye myinshi jewe numva akazi ka directeur technique ari keza kuko ntabwo karusha cyane no gupanga ugapangira equipe yawe uko bizagenda rero imyaka igenda ipusije imbere niko nzumva aho ngejeje kuko haravuga ngo urya ngo warashaje urya gusaza jewe nama mbivuga iyo umuntu ashaje mu mutwe harya ni uvuga uti uri arashaje ngo igishoboye kurezona ugatekereza ukungura inama abandi mukungurana inama kumva ibitekerezo byawe n'ibyo birajyana ibyabo ubugishowe gukora jere nzobandanya mfasha umupira gushikiye jewe gene mu mutwe wanyu mvuga ni no harageze ndahagaritse nuko mbitekereza murumva ko afise gahunda nyinshi zo gufasha umupira w'amaguru ndetse we urumva ko ari ibintu bimurimwo umwanya muremure avuga ati nzobandanya mfasha umupira w'amaguru igihe nzovuga ati ndahagaritse nzoba mpagaritse nyene ariko sinorangiza rero ntagiziki ntabwiye ko namwege musanzwe mukunda inkino mwobibamwe nk'uyu mumenyereza ko we n'umuntu amaze gushika kure yafashije abantu beshi yafashije abantu kuba ku buzima gufasha imiryango itandukanye gutera imbere abishije mu runkino yababwiye ko umupira w'amaguru cyangwa se inkino yari urukino rwo rwose rushobora kuba ari diplome kuri wewe uri kurarukorera uri kurarukina kubw'ivyo rero reka ndamushimire cyane ntangushimire namwege mwese mukunze bakunzi ba Black TV ndagushimire wewe uri udukurikira uri
hanze y'igihugu cy'u Burundi, abari muri South Africa, abari Egypt, turazi ko muri benshi cyane. Icyo tubashimira nuko mugenda mubitwereka mukora commentaire hariya munsi, ndetse ndanamwifurize kugira ibihe byiza. Coach ndagushimire cyane, mwakoze cyane kutwakira. Mwakoze n'undi munsi munkeneye ndahari kabisa. Ni disponible abajournaliste n'abantu je nubaha kuko bakora akazi katoroshe. N'umunsi muzonkenera nzaba mari. None muhira mwahabonye. Karibu kabisa. Murakoze cyane. Mbega n'ubuhe butumwa mushobora guha abakunzi banyu muri rusange? Abakunzi ba Vitaro? Muri rusange abakunzi bumumenyereza Kanyenkore Y'INYUNGU Y'IMIGWI. Jewe nta kintu gihambaye ndabasabye atari kubandanya banshigikira nkuko vyamye. Je baranshigikira vraiment n'abakunzi ba Vitaro n'abandi bakunzi bindi mirwi turi kumwe kandi tuzobandanya turi kumwe. Barakoze kandi bazobandanya. Yego. Reka ndabashimire rero namwe mwese, nongere nkingurukira abantu bose bakunda Kanyenkore Y'INYUNGU. Aho novuga nk'abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda cyane benshi barakunze kutubwira ati muze mutwereke mumenyereza Kanyenkore Y'INYUNGU. Nizere ko mwamubonye abari ngaha mu gihugu hoho musanzwe mumubona ku bibuga, ariko no musi Black TV yari yahashitse kugira ngo ishobore kubabwira Kanyenkore Y'INYUNGU, ababwire kahise k'umupira w'amaguru, kuko numwe azi umupira w'amaguru haba muri kubu ndetse no muri kahise. Tubashimire cyane, tubabwira ati bye bye. Black TV iri kumwe namwe mu bihe byose. Ciao.